mani hari abantu bakriya dushitse mu bantu kazubona ngo waraje kunyiramukisha kangwa mu nda wirekane yuko ngo hari urukundo bro nimba hari umuntu akunda kugira ibindi bintu akibaza yuko muri no myaka 2023 guhera muri no myaka 2023 yuko azosubira guhengera turi mu bantu ngaraje kunda musango yerekane ko ngo ubunafiki bro umuntu naho nyene nzobimubwirira ubunafiki vraiment ico twarahibanye kuva umwaka ntango 2023 navuze yuko nta muntu jewe nkeneye yuko tuzosubira kugiranira ubunafiki uzi kunyanka reka kuntumberaho ndi sivyo hanyuma mugabo uzi yuko atacubiyagiriza ingo baravyibaza ariko kandi vyari ivyo twaraterana amajambo kandi bigaze uvuga ngo twaba tubigira ngo like ngo business ngibiki nibiki no vyarashitse ntazibana zidakomana amahembe ariko novuga yuko igitandukanye n'ahandi nuko twagiye gusanga siwe cyangwa si jewe twese turatahura ko turi abantu kandi twese turi cool twese turi open hageze gukora akazi twogakora hageze yuko twicarana nta kibazo bijya twavuganye nibijya nyene urumva ntibora bibuza nuko naho tuba turi kuri micro turi babiri usanga turiko turaterana amajambo nibisanzwe ariko nikibuza ko Alvin Smith usanga twagiye kwicarana ahantu keke para cyahe usanga juste nta kibazo nta gwanko muri amikare nibanerereye urumva mugabe ivyo sinabihagaze ko cyane navuze ati peut-être ko mu kigega tudaterera cyane kandi nishirame rikirondera kwiyubaka ntibaje kuba bataje ndavuga ati peut-être ko bafatiriwe mugabo ndiyumvira ikibazo ati shikabona planto abura shikababura n'umunywanyi basavuga ati je naje nserukira ni president yandungitse ndaraba no muri groupe dusanzwe duhuriramwo nta kintu na kimwe bigeze bavugamwo bakirasenye kugira ngo bashobore kuzohaza uwo munsi kandi avuga ati bo barafise ukundi kuntu ngira bavuga nabo ibiyorganije ariko umunsi mane ndatangara ndabura n'umuntu numwe ndavuga ati okay basi ko bigenze uko peut-être ko bafise ukundi kuntu bazuyiorganiza mu nyuma bakazoza kundaba basi reka ndaba amaposte wabangiriye bro nta numwe yashize no kuri statue je nibaza ko Big Fizzo yabivuze nka kujya uwari we wese yabibonye yabivuze nk'umuntu wari we wese yabibonye donc nivyo waca wibaza nga nibaza ko umuco nawe utanze nibaza araza kubitahura n'umuntu mukuru araza kubitahura impamvu nibaza ko Edith ni vice presidente hariho n'abandi nibaza yuko iyo mvo natanze baraza kwitahura Bega Fizzo ntigeza kwandikira inbox abwiye ati brother ibi bintu ko ndazi musanzwe muyaga nawe like ivyo ntavyo yambajije vraiment ahubwo yabimbajije ni madame wiwe madame wiwe niwe yabimbajije ndabona ko nyene atabitahura Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio, and I'm back again. And I got to kandi. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ready is the gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumena Airfage Carf. Ani watuma image igushikira imeze fresh sana. Ani watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ani muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kiguha akajyo keza akukumenya makuru y'abasari akukumenya makuru y'ivyamamare ati mbege ivyamamare byacu ubibayeho gute yes bakuzi ba TV uno musi rero turi mu bwami bwa Keshan Record kwa Fabilove ndibaza urabona iruhande yanje hari Fabilove amwite Fabilove ndikumwe n'umuntu uvuga yiko yambaye itriko yera ndikumwe n'umuntu uvuga yiko yambaye amashenete mu izosi y'amafaranga menshi sana nta wundi ni Fabilove kuva mu Kanyosha Keshan boy brother take mic big bro yeyo ko freshi ibana bien sana kweli ibana thank you so much kutwakira muri Keshan Record bro mwakoze cyane namwe kuza ndamutse kana ko baradukurikirana ndabwiye ati bana take 5 show boy Fabilove the Keshan boy FABELOVE papa yeah master ako kantu bro
haraka numvise ntahora numva wakoze wa TV haraka numvise ku mazina ya Fabulove ntahora numva papa papa nibaza yuko ni izina nyene jewe nyene nihaye jewe nyene nkuko nifite self confidence yuko ndi papa w'abaraperi ariko hari n'indirimbo ari mbyitwa papa sinzi ko haraho bihuriye brother bihuye n'ibya donc naririmbye bisazwe bindimo ni papa w'abaraperi muga nimba bahari kabisa brother ariko ibyo turabigara ko gatoya imbere ko twinjira mu kiganiro brother nk'umuwapa nk'umuking muri hip hop yo Burundi brother let's go man ariko hari akantu kanesa brother get smart get wagwan let's go brother big get smart get boss bivana ni jisho rimubona weekend ntwi tsemba fi se li stay yo gushona ntudekone nta kindi jendaba uzanye shone sino bikigaba feelings n'amata ye ntibijanye naho wo buri gikurizana ndakwite umwana ugwana icyana akana bivana n'ukuntu we ungana namwe ngusubana wo have I'm a master, Cindy pastor, get a faster, hindukira bend over. I'm a gangster, Cindy pastor, get a faster, zana fabulous. Wagwan, Cation boy, reka tumwite umwami s'il vous plaît. Bakuzo ba TV iyo umuntu yakoze tiwe twemere ko yakoze. Fabulous numwe mu rapper uvuga yuko uburundi bufise. Numwe mu rapper uvuga yuko atuma mu Burundi abanyamahanga nati hariho hip hop yundi brother tukiringaho nyine brother reka tuje ku ndirimbo yawe na Alvin Smith kwanza ni indirimbo ku bwawe yakiriye gute brother bon je nakiriye fresh sana kubera imeze neza uzo ko n'abakora dukurikirana ngaba barumvise ko ari indirimbo imeze neza narabemereye yuko Cation Record ni studio zo bazanira indirimbo icyame na mbere kwanza ifise quality man ifise quality indirimbo do quality nibaza yuko ni wabona umuntu yanditse kuri rya ndirimbo avuga ati iyi ndirimbo irafise agasoro bakanaka shazo wari umwasi w'u Burundi vraiment kuko buri kintu cyose kimeze neza urabona rero na video ko yacizanye na video ni video imeze fresh sana brother sana bon yagiyemo n'uburyo bwinshi hanyuma natwe abarimvye turitanga ariko dushimira 26 life yo yagerageje gukora nyene igakorera kuri condition twibwe twayisavye kandi kabikorera ko neza ibintu bikagenda bien muri je ndirimbo hari umuntu abantu mwakoranye ariko batabona mu matuwa navuga ko ana matuwa ugenda ukora we na Alvin Smith mbega ujya mu jamwa kwa ndirimbo wewe nonga mu Burundi cyangwa ku bantu batabizi like ujya no mu Burundi no mu Burundi gusa usivye yuko yakuriye hanze muri Etats-Unis rero novuga yuko yagerageje kutwegera kubera ko nawe yifuza kumva yuko izina giwe ryoza mu gihugu c'amavukiro gusumba ko yotangura kurondera umuziki hariya iwabo no plutôt iyo yakuriye hariya muri Etats-Unis ujya araza umuziki man araza umuziki kandi yavuga ko yakuriye mu mashuri y'umuziki hariya nyene muri Etats-Unis ni wa muntu akuririmbira ku buryo na Chris Brown adashobora kumukanga donc ego uzumwegere munsi umwe nzogo wa contact yiwe muvugane hanyuma mubwira ati ngirira kantu gatozura donc n'umuntu afise yo experience yo kuririmba vraiment nkavuga ati wow why kuyumvira Fabulous na Alvin Smith brother yatwiyumviriye ko kubera we avuga yuko ari kubera ko dufana yarakunda ibikorwa vyacu peut-être nyene hari ukuntu nyene je nka jewe bakunda kumbwira ati Fabulous wewe rap iwawe turumva kumenga irajanye na swing natwe tuba twifuza na urabona ko yibira muri Etats-Unis nico gituma rero nanje namukoreye rap nyawe avuga ati wow nanje ndumva ko nkoreye ikintu nari nifuza so Alvin Smith nawe yarambwiye yuko nawe nyene amufana cyane kubera ko urabona n'umuntu ndimo usivye talent fise umuntu agerageza gukoresha imbuga cyane kandi umuntu yigaragaza nk'umuntu ari open cyane mu bintu donc rero arashaka yuko bajya abantu afise bajya abantu bamukurikirana usinatala yiwe kujya kuntaririmba bikaba bimuryohera avuga ati aba bantu bakoranye vraiment ko basanzwe bari muntu uze mu swing yanje ikintu kirashaka kuza ari cyiza kuza kiremereye kandi urabona ko cyaciye kiza kiremereye kwiyumvira ko indirimbo yakorwa muri Cation Boy vyavuye kuri Fabulous cyangwa vyavuye kuri nyene indirimbo je novuga yuko icyambere hariho condition yanje je kugira dukorane collabo
tegerezwa kuza kuko sinshobora kugenda muri studio mba numva yuko yindi atacisumvya biriki nanje ntoshobora gukorera ngaho iwanje donc iyo condition ibihari kiretse gusa biravana hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ebana ndafise ndi capable yo mu mufuko yo gushaka kukuririmbisha mu yindi studio aho kwere tuba twavuganye neza urumva turi ngaha kugira turondera amafaranga sivyo urashobora kuba capable yo kumva yuko ushobora kunkura ngaho ukandirimbisha handi mugabo aho handi naho amafaranga ni maka mbe numva yuko afise quality like ico basi hanganya ni studio yanje cyangwa ico hansumba cyangwa ico hagusumbya Giswa kuri Live TV ni indirimbo imeze fresh sana ni indirimbo giye kuraba n'amasanamu yayo imeze neza ni indirimbo nakubwira yuko yakozwe na DJ4 man akajambo kamwe kuri 4 kwanza bro DJ4 numu producteur mwiza cyane mwiza cyane mvuze mwiza cyane mwiza cyane like jewe gitonda bivuga bose ndabivuze ngo kubira kurera nga muri Keshan Record Keshan Record wanashima haje uvuba mugaje twatanga gukorana kuva kera za naco wanze za master n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zirabaho nyinshi zabaye hit DJ4 niwe twakorana kwere ico nari maze kumwumva ko man numu producteur abizi cyane Sadbe aramaze kumukoresha mu ndirimbo ziwe gusa nuko urumva bavuganye kunuze ku buryo adashobora gushiramwo logo yiwe mugabo numu producteur novuga amaze kugira experience kandi imyaka myinshi tari mike mugabo yarabuze wa muntu ashobora kumuha studio gwiwe aho amaze gukorera hose ni ahantu usanga ari abaproducteur bangaye bon ndavuga ati ureje ngenda guhe studio wisanzure man ukole like uzobukoze vraiment so rero niho namuzana ndamubwira ati je mbwira ivyo mukeneye ivyo ukeneye gukoresha kugira ngo ndakuzana ishushaka so arambwira ati je ndifuza unzanira ibi nibi nukuri kw'Imana vyinshi ni nawe yavyiguriye niwe yavyiguriye ko namubwira ati je shaka donc ugure bico wumva uko ubasatisfait ubona we wokoresha wumva ko uri satisfait wumva nyine ko ico ushaka ari cyo ndabugiriye namubwira ati ni bon ni sawa ni fresh ushikaho nyine buri kintu cyose donc nuko rero akajambo kuri we numu producteur mwiza cyane gose hamwe yoguma yitahura ndazi kazoshika kure gose na producteur bake uzosanga showe style zose haba muri hip hop haba izo gutamba haba iki urabona nka TikTok ngene yayivugije hari izindi rezi kiringa urumva nyinshi muzozumva DJ4 numu producteur mwiza murazi aho muri vyitwa Nelson B ndamuzi ni zirya ndirimbo za Nelson B niwe yazikoze zose urabona ko ni numu producteur donc utabona nyene ari abandi urumva ugiye nimba akora indirimbo zo gutamba usanga ari izo nyene nimba ari hip hop usanga ari izo nyene nimba ari donc ariko we man yuzana zose naho baramayaya ngira warumvise papa ngene yayishishiwe bana bro so ni producteur mwiza cyane gose ariko azashira imbere ibikorwa na discipline like mukazi ikintu cyambere discipline kenshi ibintu ukunda kwica abantu no kubona yuko yashitse akabona yuko atariwe abandi batobaho akabona yuko ati mbega jewe ndahavuyeho ndazi nta wundi muntu donc juste ivyo bintu birakunda gutuma umuntu yijajara bigatuma asubira inyuma sino atiyumvire natiyumvira ivyo no kuri kwibana mu producteur ashobora gushika kure cyane gose kabisa abakozi ba Live TV DJ4 no yakoze indirimbo ya Alvin Smith na Fabilove na Aran n'indirimbo navuga yuko bariko barakorera tour ari babiri Alvin Smith na Fabilove hari abantu benshi bace baza ati mbega niyihe mpamvu collabo mwakoze ari mwe muri ko marayikorera amatuwa mu gihe nyeneyo atari nga mu Burundi bon vyari muri ntuze mu vyo badusavye harimo muri condition badusavye baratubwiye ati muga turifuza yuko muri ya ntuze yo kuyipushinga ko bajya ba diaspora benshi bakunda kugira ico kibazo twe twashatse rero tugikemure ico kibazo nuko basohora indirimbo bagatanga uburyo bwayo akenshi ugaca usanga urumva promotion yego ku maradi ravugijwe mugabo nta bantu bako barayivugira ko nta bantu bako barayigirira promotion abo bayikoranye cyo bagize gute rero ico kintu nico twashatse guhindura ariko kandi nibo badusavye ico gisabo ubwo ati turifuza natwe turababwiye ati okay kugira bikunde uko bisaba ko dukorana nuko hanyuma bigende neza ariko novuga tuzikora turi babiri ariko rimwe na rimwe barabatelefona bakavugira kuri telefone bari hanze bakagira icyo bashikirije Fabilove hari ikintu nifuza kubaza hari abantu benshi cyane
babona like bibaze yuko we na Ave Smith mwari muri beef bivanye no mu miseze like mwari abantu mukunda guterana amajambo aha na hariya hari abantu benshi byatangaje kubona Fabilove na Ave Smith bahuriye mu ndirimbo mu gihe benshi bari bazi yuko Fabilove na Ave Smith batazongera guhurira mu ndirimbo bro. Bon ni benshi baravyibaza ariko kandi vyari ivyo twaraterana amajambo kandi bijyaze uvuga ngo twaho tubigira ngo like ngo business ngibiki nibiki no vyarashitse ntazibana zidakomana amahembe ya ariko novuga yuko igitandukanye n'ahandi nuko twagiye gusanga siwe cyangwa si jewe twese turatahura ko turi abantu kandi twese turi cool twese turi open hageze gukora akazi twogakora hageze yuko twicarana nta kibazo bijya twavuganye nibijya nyene urumva ntibora bibuza nuko naho tuba turi kuri micro turi babiri usanga turiko turaterana amajambo nibisanzwe ariko nikibuza ko Alvin Smith usanga twagiye kwicarana ahantu keke para cyahe usanga juste nta kibazo nta gwanko rero ni inyigisho kuri babandi usanga kugwanko rubugwanko ngazosanga umuntu mwankana nk'intuze kama inkoko nakagomba nivyo byangana sana ugasanga abantu barankana kana tacu bapfa bro aha mu Burundi ntihari bwagire ko twankana bwagire ko kuko dufashanya tugateza kuko abantu bankana abantu bankana ni babandi ushobora gusanga bapfa ubutunzi kanaka konte kanaka canke ibintu kanaka vy'ubutunzi man ugasanga abantu nta n'umuntu numwe ashobora kugira n'imiduga n'itanu urumva imodoka imwe nabyo nukazoyibamwo imyaka na mirere urumva canke ufise akantu kamwe twese ugasanga dufise ikintu kimwe me usanga nico wiratira imyaka yose bro ntiharagira man turacyakenye rero jewe mba numva yuko gushwana n'umuntu cyaye kudahuriza kuri iki ntivyotuma mwankana ya mwuraba ico kintu nimba mutagihuriza ko okay gishire entre parenthèses ariko mubandanye urugendo mufashanye ku mugozi brother Ave Smith wamanye gute muri studio bon no muntu novuga ni swing yanje bro kubera ko hari umuntu muzana muri studio ugasanga yaguciye n'intuze na vibe cyane umuntu ate bon nyine atugurutse atari open nama navuze hari abantu benshi je bazi ko ntavuga je ndavuga ariko mvuga iyo uwo muntu ambereye open sivyo kandi je sinkunda umuntu w'ingyage Alvin gituma mu bintu bituma duhuza ico kirimo sinkunda wa muntu vraiment muri kumwe yerekana abantu oh brother my brother bikini biki muga mwagenda mane hari abantu bakriya dushitse mu bantu kazubona ngo waraje kunyira mukisha kangwa mu nda wirekane yuko ngo hari urukundo bro nimba hari umuntu akunda kugira ibindi bintu akibaza yuko muri no myaka 2023 guhera muri no myaka 2023 yuko azosubira guhengera turi mu bantu ngaraje kundamutsa ngo yerekane ko ngo ubunafiki bro umuntu naho nyene nzobimubwirira ubunafiki vraiment ico twarahibanye kuva umwaka ntango 2023 navuze yuko nta muntu jewe nkeneye yuko tuzosubira kugiranira ubunafiki uzi kunyanka reka kuntumberaho ndi sivyo hanyuma mugabo uzi yuko atacu yagiriza ingo nta kibazo muga tureke kugira ubujyajya mu bantu biki nibiki naka kumbure bamwe bashaka gutana mu mapiege usanga umuntu ashaka ko babona ko menga we nta kibazo afise wako menga we ni ufise kibazo orke niwe nyira yazane voilà niko gafashe umwanzuro muri no mwaka ro nawufashe kubera nagiye gusanga mani nta terambere bitanga none umuntu yohinduka gute utamweretse yuko ivyo akora ubizi ashobora guhinduka so reka rero tuze turakatira bajya batwanka hanyuma abadukunda bari bo tujana nabo hanyuma wawundi ni hanura zoza tugire kuko twe dushaka ko tuvugana n'abantu bose kandi dushaka guhuza n'abantu bose ariko atabishaka no tugire gute tuzana igipolisi abiwezekana urumva nico ituma rero dushaka yuko ifoko tuba sérieux ibi turimo ntabwo ari imikino ntabwo ari ibintu bidutwara amafaranga n'inguvu urumva uzanye umuntu ubona ari karanika amenyo mugabo kumba ari karakujyajya ari karakubesha mani wumva umenga uzana n'igane kweri ariko nibaza ko abarundi bariko barikosora ivyo bintu tubivemwe ivy'ubyajya
Ave Smith ari mu bantu batajya umuntu oya nta buryarya vraiment cyadakunda kikubwirira aho nyene si n'umurapere man umurapere bapfuye kuja guhibongoza gusa araririmba mugabo Alvin Smith n'umurapere jana kwijana man umurapere donc uburapere si kurapa gusa hariho swing yayo ni nkuko hariho nabandi bahatiriza kara barapere musanga iyo ntuze yitabarimwo esprit kirapere tabari gasanga ni wa muntu juste ariko arahata gusa guhata me umurapere muri we aswasi we Fabilove hari jambo waruvuze ati aje muri no mwaka nka Fabilove nta bintu byo bunafiki aho nyene udekonye naho nyene sur place hari abantu baca bimvira ati mbega hari aho bihuriye na post bigeze gukora kubijanye na Michael Demidisier uvuga ati ebana gutanga imihoho man bon ubunafiki nyene nico nyene ndiko ndavuga aho ko twokosora ibintu byinshi ugasanga umuntu ari karahora ya ego birajanye nabijya mugaje se kuvuga ko ntahora mvuga ya je nahora mvuga no kuva kera mugabo usivye gusa hariho ukuntu nemerera abantu ko turamukanya kandi tuzinanye yuko twankana rero ubu jewe navuze yuko nico nagihagaritse umuntu uzi ko twankana monsherabe ntuzu ntumbere frère uko no kuboko kwaje nako nzoguha urumva mu vyumve ba uzi neza kugenda hajya ukavuga ibintu ukerekana ko twankana cyangwa ukerekana kunyanka ukagira gute hamamuhuye agaca hanyuma duhuye ugaca ushaka kwerekana yuko ari ubujama oya bro kubera ikintu nitubigira ivyo wowe umfashije iki ukubaho kwanje ufashije iki kubera ikintu nemera kugufavoriza muri ubwo bube gito bwawe so ndavyerekanye nza guhomba iki ifuko ahubwo ndabigira kugira ngo nawe ikebu byitaguhishira ikinyoma ukabuzi ko umuntu mwangana ariko muye mukaramukanya imbere y'abafana ariko muzi yuko mudahuza ivyo ntabwo ari byo ico tugisezere kandi nabandi ndabibasaba ibintu nk'ivyo abantu ntibazikosora mutagiye murabereka yuko hari ico bategezwa gukosora Fabilove ni post uvuga yavugije abantu abajambo mesh brother post wakoze uvuga kuri usanzwe warongoye Michael Demidisier uvuga ati atanga imihoho mbega niye mpamvu yatumvuga ko atanga imihoho bra bon je nako ndarabajya amakosa yarahari ajya nyene navuze gusa benshi bon nabo nyene bo muri Michael Demidisier biyumviriye ko ari umuntu yantumye yakise gute no narabahaye na karibu baraza nga muri studio muri Keshan Record turanaganira nabo barabona yuko ata muntu yantumye piga je bro simfa kuvuga ikintu ngo ndacimvira ubwo nyene ngo kintu nandi piga vyari ibintu niyumvira igihe kinini cyane gose ariko vyose narababwiye ico vyavuyeko narabwiye ico vyavuyeko vyavuye kubera ko nivyo ishavu ryari rimwo ariko si nta kosa noba narakoze naho nabitumwe n'ishavu sivyo cewe novuga igihe urazi je nsanzwe ndi muri Michael Demidisier i Burundi kandi jewe ntaco dufa na president wa Michael nkuko abantu bavyibaza oya jewe ndamwubaha ya no muvyeyi nubaha kandi nzi yuko jewe hariho vyinshi yafashijemwo kera nkitangura umuziki ndetse mu nyuma nyene turafashanyamwo kugira ngo ibintu bigende neza ndamushimira vraiment ariko jewe sinabivuze muri ka y'umuntu tuzinanye navuze muri ka y'amakosa ndiko ndabona utitaye kuba tuzinanye utitaye kuba twarafashije yaramfashije ntitaye ku muntu kuko nibaza yuko nawe winjiye mu nzu hanyuma ugasanga inzu hariya iriko irakwa umwotsi ukumva hariho umuntu wumva indana ashobora kuba ariyo uramubwira ati wa muntu sohoka numva utitaye ngo yoba ari mukuru wanje cyangwa yoba ari iki uri kurashaka gusova yanzu sivyo cyangwa usove na wa muntu bien sûr kugira ntahire kuko nivyo navuze bishobora no gusova abari muri Michael cyo bigasova ndetse n'abari mu burongozi so jere cyabitumye n'igiki nuko jewe igihe nuguruje studio yanje igihe nagomba nuguruze studio yanje jewe na sanzwe ndi muri Michael Demidisier ndi Burundi naratanze ikete man muri Michael ego ndaritanga kuri Michael hanyuma kandi nongera ndariha na president nawe nyene ubwiwe president uramuhaye mugabo we ndamuha makete abiri rya Michael nigi wiwe nka president no ahubwo nka CEO canke le chef wa ntuze wa Rockhouse Records urumva ndavuga ati reka ndamutumire kugira ngo Rockhouse Records nk'umuryango novuga nakuriyemwo bazobe bahari ariko aussi na ntuze na Michael Demidisier izobiri présent sivyo rero ico gihe maze kubaha makete barambya ko bayabonye vyose sawa
hariho n'abandi nayahaye hariho n'abandi nayahaye arabashikira mugabo batashoboye kuza ndafata ndashirako irya logo muganda babwira ati ndashobora gushirako logo kuri ntuze kuri bash barambwira ati nta kibazo mugabo none gashaka atakintu dufise two guterera urumva muri amikare nibanerereye urumva mugabo ivyo sinabihagaze ko cyane navuze ati peut-être ko mu kigega tudaterera cyane kandi ni ishirahamwe rikirondera kwiyubaka sivyo ndavuga ati nta nakimwe jewe ico nkeneye gusa nuko muhashika like mukashikira muzobe muhari so rero ujya munsi ntibaje kuba bataje ndavuga ati peut-être ko bafatiriwe mugabo ndiyumvira ikibazo ati shikabona planto abura shikababura n'umunywanyi basavuga ati je naje nserukira ni president yandungitse ndaraba no muri groupe dusanzwe duhuriramwo nta kintu na kimwe bigeze bavugamwo bakiransenye kugira ngo bashobore kuzohaza uwo munsi ndavuga ati barafise ukundi kuntu ngira bavugana biyorganije ariko uwo munsi imana ndatangara ndabura n'umuntu numwe ndavuga ati okay basi ko bigenze uko peut-être ko bafise ukundi kuntu bazuyiorganiza mu nyuma bakazoza kundaba basi reka ndaba amaposte wabangiriye bro nta numwe yashize no kuri statue bose uko ari ndongozi bose nta numwe yigeze azana inbox yo kunyandikira ati Fabilo félicitations hariho n'urubuga rwa Amical des Musiciens nta nahantu namwe bigeze bavuga ati umunywanyi wacu hari intambwe yateye vyagenze uku nuko basi nk'abantu batashitse bashobore kugira iyo groupe irahari nta n'umuntu numwe yigeze ambwira ati congratulations none bro ariko wewe uryoherwa kwera uwo munsi uraheze iminsi 2 iminsi 3 n'ikindi gihe kirahaca ntabwo bigeze bambwira vraiment bazoze kuza bandaye rero mbona iminsi irahaciye ni myinshi cyane gose kandi nkabona n'amakosa asanzwe akoregwa muri Amicale nkabona vraiment ni menshi je ndavuga ati no bino bintu birambabaje nivyo hari abavuze ati mbe kubera ki Fabilo utaciye ufata wandika ikete hanyuma urijane hajya muri Amical des Musiciens urishire inzego zisanzwe zihari bro wewe ujya muntu urabona katigeze akora n'ikintu na kimwe haba kuri president vice secrétaire kuri inde nta muntu numwe yigeze anyereka kankunda sivyo none umva iryo kete nari kurishira nde wowe ari wewe icyo gituma rero naciye mpitamwe inzira yo kurishira hajya kubera ko niho nabona honyine hashobora kunkunda kuko navuga ati abono rishira batigeze banyereka urukundo narutoye bashobora nubundi no kurinyegeza cyangwa ntihagire n'inyishido nyirishike so nico gituma rero vyahavuye bigenda kujya ndazi hariho bamwe bakomanse Fabilo je ndakuze ndaza amategeko ndazi ibintu ngene ndabizi turabana ariko mugabo bijya nta kosa nigeze ndabikoreshwa cyangwa ngire gute nivyo ishavu ryarabayeho ariko namanje kubiha umwanya kugira ndabe basi ko bazibwiriza hanyuma basi bazopfume bangendeye hariho bamwe bataje ujya munsi bangendeye mu nyuma biragenda fresh rero nuko vyagenze rero muri Amicale nuko vyagenze ariko baraje turavugana ndetse n'amakosa mwamwe barayemera ariko ibintu birahera turasabana ikigongo ibintu birahera jewe ico nababwiye ati mumbabarire kuba hariho n'agashavuka nakoresheje ariko kandi nta kintu nandikanye ishavu kigeze kihaba kandi sinase kuri tanga hariya ngo kubera ngo kubwishavu nase kuri tanga hariya kubera nabonye atamuntu numwe nkunda ataho uriha donc nuko rero vyagenze ariko nibaza ko vyaheze nico ituma nabigarukirije hajya kubera ko misanzo vyari bije numva kumenga ndashobora gushira ibintu vyose ku mugaragaro ariko mu nyuma ndavuga ati no ko barinze baza peut-être ko babona amakosa kashobora kuba amwe arayabo Nina Big Farious yagize icyo avuga kwijya post yawe aho yavuze ati uko wabikoze ntago byerekwiye kubikora kujya ati nawe nyine yavuze ati yari kuandika muri group nkuko wari kurabivuga ni kiganiro yakoze kuri radio aravuga ati Fabilo ntago yari kubikora kujya ahubwo yari gufata hariho group yabo akandika muri group ibintu bikagenda neza brother bega je nibaza ko Big Fizo yabivuze nka kujya uwari we wese yabibonye yabivuze nk'umuntu wari wese yabibonye donc nivyo waca wibaza mbwa nibaza ko umuco nawe utanze nibaza araza kubitahura n'umuntu mukuru araza kubitahura impamvu nibaza ko
Edith niyo vice presidente hariho n'abandi nibaza yuko iyo mvo natanze baraza kwitahura yeah. Mbega Fizo ntigeza kwandikira inbox ababwira ati brother ibi bintu ko ndazi musanzwe muyaga nawe like ivyo ntavyambajije vraiment ahubwo yabimbajije ni madame wiwe madame wiwe niwe yabimbajije ndabona ko nyene atabitahura ya rero vyinshi nuko iyo nuzeyo ikipe yaje yo muri Amikare nibaza ko yamutahuje kuko nta bindi vyakwirikiye mu nyuma kabisa. Ageze ko Zubalo TV turi kumwe na Fabirov kurubwa gwiwe navuga yuko indirimbo imaze kwa amezi 2 ni indirimbo yise Papa brother bege kubera amezi bitaduye ikintu brother mu gihe tuzi yuko ufite studio right hari abantu bari biteze ati ebana ubu ni burindwi bum 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 yasuka jewe mane banumva kume umuntu afise studio ni ukora nabi mane ngo nikubera ko newe wewe ufise stock gamani mu nzu ucuga umufungura kwisa no uragera urigere none umuntu afise stock no udafise stock ntibafungura kumwe amasaha amasaha ni yandi nyene so rero ntibace bafatiraho ngo nikubera afise studio ahubwo kumbure ko umuntu afise stock ntashobora kwiga ubusa rero nico gituma rero nanje kuba afise studio sishobora kutazobaho ibikorwa kubera ko urumva studio ndayifise so rero nzobibahera ku gihe ndafise ibintu vyinshi kandi ndafise ibikorwa vyinshi ngaha muri studio ariko nzobibahera igihe kandi murindire soon zobaha ibikorwa kandi ndazi yuko mutazogaya ariko nawe nari nabanje kurindira kugira mubanze mufiringa iyi ndirimbo iyi collabo yitwa TikTok twakoranye na Alan IG hamwe na Alvin Smith yeah sasa brother imbere ko dusozera kwanza ndashaka kubanza umbwire uno munsi guguruye Keshan Boy record biga uno munsi brother ubona ihagaze gute bro? Ihagaze neza jewe ndemera yuko iri mu studio akomeye nibaza yuko mu studio yoba ari nkane aha mu Burundi uvuga ati okay ndashobora kuva nka jahajya cyangwa nka jahajya nibaza ko Keshan record toburamo kuko buri kintu cyose turagifise ya turabikwije kuko studio icyambe na mbere usivye kuba twaragerageje kubaka inzu tukemera tukiniga ko benshi ama studio ntibakunda kwemera kudepansa mweno usivye ivyo ariko twaragerageje turazana n'ama appareil ameze neza azimvye afise quality rana nk'izi moniteur mbaza kari bake ngaha bazikoresha abona ubwoko bubiri butandukanye ubwoko bubiri twaremeye turavuga ati reka twinige naho zizimvye ariko muga twemeye tugira hanyuma naka carte son kenshi umuziki na kuko urinjiza amajwi hanyuma gaca muri aka carte son hanyuma ukumviririza ngaha muri nani rero yizi ziguhenda cyangwa zitameze neza usora umuziki mubi rero izitwe twaguze ama OG zitabesha nyene za zindi ziguha umuziki nyene nyawo ujya nyene hanyuma ikindi naco ni microphone wana ko dufise zibiri hari iri hajya ni zibiri ya imwe twayigure ngaha mu Burundi ariko hariho ni yaje iva muri South Africa iyi niyo dukoresha ijya twagure ngaha mu Burundi bo tuyikoresha iyo haje nk'abantu barenga umwe cye babiri ya rero nuko ni juste twagerageje kugira ngo tubazane ibintu bishobora kuzofasha umuziki mwiza kuko nanje ndashaka umuziki mwiza kameme ya kabisa. Abakozi ba TV andibaza muravyumva ni studio navuga ko ikoreramwo DJ4 imiziki muzumva myinshi iva kwa Fabirov izwa yakozwe n'umuhinyanyuzi twa DJ4 umwimbi yakoze indirimbo TikTok ni indirimbo iri kirakora amateka ni indirimbo navuga yuko imeze neza cyane ni indirimbo udashobora kugaya s'il vous plaît haba kuri video haba ukwiririmbitse haba kuri beat ni indirimbo navuga yuko ku ruhande rwanje kavuga ati big up sana brother ebana thank you tushimire n'umuhinyanyuzi DJ4 yagerageje gukora ibishoboka vyose kandi nibaza ko n'izindi ndirimbo zizohava bazozumva antukana papa nibaza ko ataco bagaya umva ko ari indirimbo ikoze neza kandi hadi moderne abandi ba producteur vraiment mugabe kandi producteur ariko ntiyaje kugira ngo abandi ngagire mugabo yaje kugira ngo afashanye n'abandi kuko ndanamwemera n'ukuntu ameze donc n'umuntu akunda no gukorana n'abandi ba producteur donc icumwe adashoboye arashobora kukimufasha mu jewe murambona n'abandi ba producteur bazanga gasanga hari ibintu ari karabereka ari karagira gute kandi ni nkuko nawe arondera ubumenyi cyane usanga wa muntu aguma ku ma internet aguma yigisha agumagira gute kuko nk'izi beat dufate nk'ama beat y'ama drill y'ama piano
urumva urabona ko zije vuba hari aba producteur gushika nuno munota bataramenya kuzigira kandi twubaha man rero we mugabo no wa muntu aguma yiga buri kintu cyose kiriko kiraza aguma yiga ni wa muntu vraiment aguma afise ishaka aguma fighting vraiment nico ndamukundira kandi respect sana salute DJ4 bana bro gumutwemeza meni azona bica man DJ4 azona bica brother biriko turangiza Fabio akajambo kanyuma ku bafana bawe cyangwa se ku bakunzi ba hip hop muri rusange brother abakunzi ba hip hop je no wabwira yuko Fabio naho baguma bambwira ngo mpebe hip hop wihe bujega man bon sinzi bashaka ko ari ahandi hantu nzoja akico no babwira cyo ndacyariho kandi guhagararira hip hop nico niyemeje uko biri kose ndazi ko ari abantu bavuga Fabio wewe bikini ivyo ushoboye vyonyene kurapa ariko jewe ndazi kuririmba ariko sinaje kugira ngo ngwane n'abandi cengo ndabafujiye ivyo nshoboye muzovyumva nimba nuko kuririmba ndagushoboye muzokumva nibaza ko ntiwabemeje none ga brother oya ngira ntibazi yuko ari jewe ngira ntibareme akari jewe ariko n'izindi zirahari gusa je nanka kubigira kabupinzi nanka kubigira kabupinzi kuko hariho benshi bavuga Fabio uririmba mu rurimi rumwe ibiki man n'indirimbo zikoze mu zindi ndimi zirahari kandi zimaze higi mugabo nanka kubigira kabupinzi buri kintu cyose ndagikorera ku mwanya wacu ndabwiye ko Fabio ndahari bishasha birahari hanyuma mu bandaye mu supporting umuziki w'abarundi muri rusange mutaravye ngo n'umurapere cyangwa ngo n'umuki kiranga iterambere ry'u Burundi mu muziki ribandanye ridushwara Wagwan, thank you so much love. Kabisa. Yes, bakuzi ba Loy TV, yari Mr Radio kuri micro ya Loy TV. Twari kumwe na Fabio, twari muri Keshan Record studio ya Fabio, navuga ko isanzwe ikoreramwo uwo bitwa DJ4 ari we yakoze indirimbo shashe Alvin Smith na Fabio na Aaron. Ni muziki myinshi ya Fabio yakoze muzoyumva bavuze ati azobahoma azona bica. My name is Radio, this is Loy TV. Tubabwiza ukuri show. Wagwan, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Loy TV.